wowe izo family uhe umukunzi wawe wakibasumba wawe 20 million ngo ndamuhebe yego cash cash akaza kazitereka ngaho nyene nkazibona zira aho 20 million 20 million shangira nk'umunyene zongora kumwibagiza gusa nova inyuma ko baguhe 20 million mujyamane nashirewe mutarakora uko 20 million ndakuma 20 million kuryamana naye tujyamane bashe banyongera n'amahe urize nitwamuhamagara ko aza kuvuga wewe jewe nitwamutelefona tukamubaza ndamwizeye 100%. Allo? Allo? Umeze neza. Yego namwe. Mwibande ko nabamenye. Okay, ndazi ntabwo wamenye nitwa Daniel Official ndo mu YouTube. Fise ikiganiro cyitwa Loyalty Test. Uno musi rero nawe n'umukunzi we niwe turi kumwe. Hari utubazo duke dushaka kukubaza maze umehesha amahirwe yo gutsindira impano mu kiganiro cyacu. Bashobora kukubaza? Okay, umukunzi wawe mumara igihe kingana gute? Umukunzi wanje? Yego. Tumaranye igihe cy'imyaka irenga nk'ibiri. Imyaka 2 irenga. Okay, umukunzi wawe ni muremure cyangwa ni mugufi? Ni muremure. Ni muremure. Afise inzobe cyangwa arirabura? Arirabura. Arirabura. Umukunzi wawe yitwa gute? Turi kumwe n'umutumire mwiza cyane umutipa ari kwiswaga manze ndabibutse gufyonda subscribe ku muntu atarayifyonda gukora like share and comment reka manze umwakire atubwire nakazina twumve byinshi kuri we. Hi bro. Hi. Umeze bon? Ndashima uko biri kose. Uraberewe. Merci. Okay. Akazina? My name is Fabrice. Nta kirunduzi. Ndakizi gusa. Okay, reka tuvuge ikirundi cyacu. Okay, akazina ni Fabrice. Fabrice umeze bon? Meze neza. Home ni? Home ni mu Gihosha. Mu Gihosha. Uri umunyagihosha. Okay. Fabi ufise umukunzi? Hari umwana wo mu muji iyo wangara nguko waza ngo wari kufumbaza ufise abakunzi. Okay, ufise abakunzi banga. Novuga ati nka 5 abo rero novuga tutabesha ufise abakunzi banga. Novuga ati abakunzi. Okay, ufise abasheri bangahe tutabeshanye? Tutabeshanye novuga ni 5 gusa habarimwo kibasumba. Ufise abasheri 5 gusa harimo kibasumba. Okay, tuvuge kuwo kibasumba wawe. Mumara igihe kingana gute? Uyu kibasumba wanje novuga ati ni gihe hari kera cyane. Mumara imyaka ingahe niyo nshaka kumenya? Yo bari nk'ibiri n'inzu cyangwa nk'itatu. Itatu. Dufata itatu. Reka dufata itatu. Cyangwa 2 n'inusu nyene. Okay, uwo guha nibi nagenda kubaze ndabize uwo guha 20 million cinyuma umukunzi wawe. 20 million? Umucinyuma. Ndamucinyuma. Ko musanzwe namucinyuma. Moya gusa. Wari gufuma uvuga woziba ndamuhebe. Kumucinyuma ho. Mbo urabizi nawe. Okay, sawa reka tukubaze uko nyine. Wo guhizo 20 million uhe umukunzi wawe wakibasumba wawe. 20 million? Ngo ndamuhebe. Yego. Cash cash akaza kazitereka ngaho nyene nkazibona zira aho 20 million 20 million shangira nk'umunyene zongora kumwibagiza gusa nova inyuma ko gusa zongora cyane gusa nyene ntabwo homba ayo 20 million ayo sino yahomba kubera urabona ikrizi ariko bajene ugaca uronka amahirwe y'izo 20 million ko wari umugogo niko ushatse kuvuga niko zoba ari nk'ibyo baguhe 20 million mujyamane nashirewe mutarakora uko
20 million eh ndakuma 20 million kuryamana naye kuryamana tujyamane bashe banyongera n'amahe mukore sex sha nk'ubu tuvyumvikanya ata force irimwo turize tuvyumvikana no kubuntu murabikora no kubuntu twobikora gusa baneze bagereka kamahera urumva barakabijya nikindi kintu none tuvyumva nikindi kintu. Okay, uherukana na sheri wawe ryari? Umukunzi we muherukana ryari? Mu kanya twamye tuyaga ku telefone mu maso mu yandi. Mu maso mu yandi. Shahara ize nka 2 jours. 2 jours, misubira. Mwahuriye? Umunsi ahantu twahuriye. Turiko turayaga. Yasanze muhira. Kuri wagwana nyene. Sunajua. Kafanya zabi. Navyo natwe twagize kweri yari tu sempre nyene uko nyene ikiyago bisanzwe. Mweruka kugirana ibihe biryoshe na sheri wawe ryari? Shanje ngira uko duhuye ibihe byose n'ivyobura kwa tuba turakundana tuba dukumburanye nawe uvyumva. Ibihe biryoshe kuri wowe na sheri wawe nibihe biba bimeze gute? Igihe cyose tuba twumvikana biba biryoshe. Igihe twumvikana gusa biba biryoshe. Nta gihe usanga kiri special kurusha ibindi. Igihe kuba kiri special rimwe urabizi. Kujya abajene babivuga sineze kubaka inzu mu gisagara na n'imodoka y'ibihumbi ijana rimwe turasohoka tukajya nyene kwiryohera nawe uvyumva. Ego tuzaguhamagara sheri wawe. Iyi ni loyalty test. Ni ikiganiro cha loyalty test to testing umukunzi w'umuntu. Turaza kumuhamagara tumubaze izina rya sheri wewe tuze kumva ko ari wewe. Urize nitwamuhamagara ko aza kuvuga wewe? Jewe nitwamutelefona tukamubaza izina rya. Ndamwizeye 100%. Gusa naho urumva hamwe yo cangwisha hasi urumva iki kiganiro no urumva ko baba ndiri imbere ya kamera. Umukunzi wawe mu kumenya mwamenyanye gute? Mwahuriye umunsi wa mbere mu menyana? Umunsi wa mbere navuga si yuko twahuriye ku ishuri. Duriye ku ishuri. Buke gusa wa munsi kubera nayo uwo mwaka wose nawuze nashaka nayo nadubuye casubira ku ishuri nyene novuga zi yuko ishuri ndajyanka. Urabizi dubuye mwaka w'9 ko biba bibabaje. Mwahuye wiga mu 9? Ewa ndasubiraho nyene mbabaye uko nyene tout simplement ndashika kwa onyene novuga nagiye ku ishuri mu kwezi novuga ati yuko mu kwezi nk'u10 hama umwaka nyene ugira uhere tuko turitegura konkuru niho buke naje ndamwegereza buke mwari mwigana mu ishuri? Twari twigana gusa urumva naje iryo kosa sinorikora ajya bavuga ati kuresha umuntu mwigana nibibi. Wahengeye umwaka ugira uhere kujya kuna baneveme na urabizi umwaka ugira uhere nibasubira kwiga tusanga umwe mwahejeje ivyigwa. Okay wana cha ndaprofita niho nuko twahuye na sheke. Urukundo rwanyu ubona rugamije iki Fab? Urukundo rwacu Imana ibidufashijemwo ruzogera ahantu kure. Ndiko ndibona nk'inyuma y'imyaka nkingahe iri imbere ndiko ndamubona ko azomvyarira ubukobwa bubiri n'agahungu kamwe. Niwe bona wifuza kuvyara? Abakobwa babiri n'agahungu kamwe gusa ifura shaka izo bari umuhungu. Tugiye rero gutelefona sheri wawe. Ugiye kuduha nimero za sheri wawe tumuhamagara. Kuko hari igihe wosanga uri kura namwitira mutanakunda. Sawa. Ugiye kuduha nimero za sheri wawe 69 ntuzivuge reka ntuzirabire. Hari abajama baca bazigutwara. Anditsemo niko yitwa cyabona iryo wamwe. My queen. Naje kuzi Wendy King. Ntizo nyene blogira wajute. Yasa naje tundazimaze. Okay. Gusuze uzifuta mbona?
ndazifuta. Sawa wegira. Kubera ndabizi nyuma washuze uribeta. Tubanye nawe Wasanga nazifashe ku mutwe nawe. Ndazikubwira. Utaravye? Yego. Mungu nikiayo gusa we ndakwize. Yo je ndafata ku mutwe ikintu kinimero ndagifata gose ku mutwe. Kanda mamagara wumve ko utari kuramwiyitirira. Yo Imana sinyirasa. Yitwa gute? Umugari gusa ukunyene kwina njaranyize aca. Okay, izina ryo ni Queen. Umugari ukunyene kwina. Oya ndakubaje izina. Narari mwatiye ubu abantu benshi bamuzi kwizina Queen. Oya nshaka iziwe igiwe gikuru. Nibiki? Oya wevuga izina ryiwe gikuru. Ni Queen. Allo? Yalo. Umeze neza. Yego namwe. Mwibande ko nabamenye. Okay, ndazi ntabwo wamenye nitwa Daniel Official ndo YouTuber. Fise ikiganiro citwa Loyalty Test. Uno musi rero nahuye n'umukunzi we niwe turi kumwe. Hari utubazo duke dushaka kukubaza maze umuhesha amahirwe yo gutsindira impano mu kiganiro cyacu. Ndashobora kukubaza? Okay, umukunzi wawe mumara igihe kingana gute? Umukunzi wanje? Yego. Tumaranye igihe cy'imyaka irenga nk'ibiri. Imyaka 2 irenga. Okay, umukunzi wawe ni muremure cyangwa ni mugufi? Ni muremure. Ni muremure. Afise inzobe cyangwa arirabura? Arirabura. Arirabura. Umukunzi wawe yitwa gute? Yitwa Fabrice. Yitwa? Fabrice. Fabrice? None ko atari we turi kumwe nawe ni mukunzi ufise? Oya, afisonye twa Fabrice. Je twahuye n'umutipe avuga ko mukundana kandi hari ibintu byinshi mupangana ariko ntabwo yitwa Fabrice. Iyumvire neza nta wundi mukunzi ufise kandi ariko arakumva. Oya prema ni Fabrice wenyene fise nta wundi fise. Reka namuguhe wumva. Yo wihenda. Allo. Yo wihenda ukavuga warufashwe. Yo, yesu ndumu kumeri wewe. Warufashwesha. Yusi wabyumviye gute? Ati wabyumviye gute? Naje bantu uko nyene bangirisha ikiganiye. Abo. Rero byumve ko ukunzwe. Hewe. Oui. Ewana ubu rero ubu. Witege ubuntu bushasha gusa. Oya. Jaseri. Hewe. Oui. Ewa ndaje. Sawa. Okay, merci. Sawa. Okay, tugushimire. Nakaye kajamo kanyuma ubwira umukunzi wawe. Icyo numva namubwira ko n'umwanya nuko ndumva ndamukunze kose. Nawe. Cyakajamo no kubwira nuko ndakakubwira ndagushikiriye. Sawa. Peti yangu urakunze. Unapenda. Wewe ndakubwiye ati aho wari wemba gute? Je nakubwiye ati ndamwizera 100% ubwo ati si ibintu ananipenda nayo arankunda ndabizi. Ndabizi gusa. Mani kuhaje vraiment. Nyene byadanje n'abantu bake bakunda kwemera. Gusa ni kubera tumaranye n'igihe kinini. Cyangwa bari babimubwiye. Oya vraiment ubwo ati basi Ntazo bari babimubwiye. Oya vraiment ubwo ati nije namwikurije. Warirereye. Narirereye mu majambo make. Okay, reka ndagushimire Fab, ni Fabrice. Okay, bakunzi bacu, bakunzi ba Ghost TV, bakunzi ba Daniel Official, reka ndabashimire, mwibuke kudufollowinga ku mbuga zacu Facebook, Instagram, TikTok, hose ni wa Ghost TV, ndetse mushaka ikiganiro urashobora kunyandikira kuri Facebook nitwa Daniel Official. Ciao ciao.